ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe bakunzi b'ibiganiro bya B-Info canke B-Info Plus nongera ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro. Uno musi rero muri studio turi kumwe n'umuhinyanyuzi. Bona umuhinyanyuzi ndakuramukije cyane. Yego murakoze cyane Benitari. Benita yafatiriwe gusa hari ikiganiro yakoze ariko mukanya aragarutse. Ntabwo ntiyo bari kuri ya rendezvous Gitega kugira. Oya ntabwo rendezvous. Oya yafatiriwe. Okay nanye ndabaramukije cyane. Nahanase ko bava bagira ibibazo ngo Benita ari hehe. Ego. Benita urumva ko yafatiriwe. Ego. Hanyuma turi kumwe bewe urinde mbega. Okay. Ntunzi kweli. Cyenda kuzi mugabo ubwira abandi. Okay. Nawe uri MC. Oya ntabwo ndi MC. Ni Arida. Arida. Ego. Sawa ndaramukije nawe Arida ndakuramukije. Nanje ndabaramukije twese kuri B-Info na B-Info Plus. Ego neza cyane. Bwana muhinyanyuzi. Uno musi rero ikiganiro tuganire ko tuza kwisunga ku biriko biravuga ku mirongo y'urugamba. Dusanzwe tuzi intambara irikirabera hari muri Iran. Twanditse ko yatanguye ku munsi wa gatandatu ubu ikaba imaze iminsi 6. Eske iyo ntambara ubu yo bigereye hehe? Ego murakoze cyane. Ni coincidence canke birahuriranye. Intambara yatanguye ku munsi wa gatandatu ikaba imaze iminsi 6. Urumva ni hatari. Iyi ntambara rero nkuko bivuze iracabandanya imaze iminsi 6. Ariko nkuko twari twarabashikirije abanyamerika bo bari bapanze kuzomara iminsi 4. Iminsi ariko byavuye byanka kandi bizana ingaruka nyinshi. Uko bimeze nuko Amerika ngashi yatakariza amahera atari make kuko gushika ubu biravuga ko Amerika imaze gutakaza amahera arenga imiliyaridi 2 z'amadolari. Imiliyaridi 2 z'amadolari. Nkayo yoshira muri amahera yacu kugira ngo ni kamezi 3 canke 5 zoyikorera. Aya mahera amaze areka atakara kubera materiel canke ibikoresho biriko birahagwa. Aha biravugwa gushika no munsi hariho indege zitatu zitwa F-15. F-15 rero ni indege ziri mu ndege Amerika ikunda kwikora ko cyane imbere y'izitwa F-22 kuko F-16 yo ni indege isa niyagurishije cyane hanze kandi gakoreshwa n'ibihugu byinshi ariko F-15 Amerika ntiyayigurishije cyane. Indege Amerika ikunda kwikora kandi ijanamo abapilote babiri aho F-16 igenda mu pilote ijanamo abapilote babiri. Urumva ni indege urumva abantu bariko umupilote hamwe n'umuntu abarika amufasha kwitwara. Ariko Imana mvuge ngo Imana yarakinze abanyayira abashigikirane ngo bantera amabuye mugabo by'ukuri ubuzima bw'umuntu n'ubuzima bw'umuntu abapilote bose nta numwe gushika ubu size ubuzima kuko nubwo abantu bavuga yuko hoba hariho bizarashwe ubwazo zarasanye bose ubwazasanye ahubwo ubwirinzi bw'abanyamerika nyine bw'ubwarashe ubwirinzi bw'indege nyene urumva ni nkuko barashwe na bagenzi babo ariko uko umva byose niko ri intambara ikirabo. Ikindi naco Amerika imaze gutakaza ni radar ikomeye cyane kandi iyo radar hariho modele 11 gusa ku isi. Modele 11 ku isi y'ubwirinzi bita system THAAD. System THAAD ni systeme ikomeye cyane imbere ya systeme bita Patriot PAC-3. Amerika bivuga ko yari très moderne muga THAAD yo ni systeme y'ikirenga ishobora gusama canke kurasa ku kintu cyose cyo kimeme cyarenze muri atmosphere hajya ari amasatelite. Iyi system THAAD yashobora kurasa ahari amasatelite ya mise bita ballistique intercontinentale. Izi system THAAD yashobora kwirasako. Izi ni systeme zimbye cyane mubona Amerika kuva ibaho imaze gukora ifise modele 11 urumva imwe iragiye kubera Iran kandi iyi system THAAD ni systeme izimbye cyane. Haro n'indi radar nayo nyene ikomeye cyane yo muri Qatar nkuko twabwiye yahori muri kajya karere kose nayo nyene yarashwe ko kandi radar irarenza umuriyoni w'amadolari. Tandiske izi systeme THAAD nazo nyene zizimbye cyane ibiciro nsindabibona mugabo ni atereme y'amamiliyaridi. Uretse rero ibitoro biriko birakoreshwa izo ndege abakozi biriko biraraswa n'ibindi bibomagura n'ibindi amamisire agaciro kavyo urumva byose Amerika ikirahombera. Iki naco twashikiriza nuko gushika no munsi iki kandi kibabaje haramaze gusiga ubuzima abantu atari bake. Ubu bavuga yuko hamaze gusiga ubuzima abantu barenga 1,045 kuri kote ya Iran. Kote ya Iran kandi kibaje cyane uko harimo abasivile benshi ko twashikiriza ingene Israel ikora kuko intambara ni Israel
na Amerika bariko barakorana. Israel ibonye umuntu umwe ikeneye ntireka kurasa abari ngaho bose, bisigura yuko hari abantu bamaze kuhapfira inzirakarengane nyinshi. Mugabo kandi na Iran iramaze kuhasiga abasoda atari bake, twovuga abashika nka 80 bakomeye cyane, harimo yamboneza nkuru n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Iran mu minsi iheze, n'abantu bakomeye cyane mu gisoda mu bagage de revolution. Mugabo naho Iran kuri kote yayo iremeza ko imaze kwica canke gukomeretsa abasoda barenga 500 b'abanyamerika. Imaze kwica abasoda kwica canke gukomeretsa abasoda 500 b'abanyamerika. Kandi tubutse yuko yoyo yari ikeneye abasoda 500 yo kwica kugira ngo iprovoke ingorane muri Sena mu bashinga amateka cyangwa kenguza amateka muri Amerika. Urumva yuko iri kirashikira objectif yayo, kandi ibyo biriko birazana fubi kuko muri Amerika n'inzuguruzugurubu baravuga ivyerekeye manifestation ziriko ziraba contre intambara, baravuga ivyerekeye Sena mu 11 barindiriye Trump kugira ngo bashobore no kumusaba ko umukombora bakombore Trump. Ya systeme canke ya movement MAGA yumva mahora mumva yari yazanye Trump ku butegetsi, indani muri yo iri kirigabura abademokrate bamwe bamwe ariko ari yarinya n'abarepublike bo kwa Trump kugira ngo bagwanye Trump. Murumva ko Irani aka kajedi kirakora, Amerika ariko birayigora. Hanyuma ikindi naco Amerika yoyo ubwayemeza ko imaze gutakaza soda 6 gusa. Urumva umwe atanga amakuru undi agatanga amakuru yiwe. Iki naco twobabwira tomesha nuko Irani yarayirahiye kudasubira kugira ibiganiro na Amerika, ko Amerika trahison mu kirundi byita gute, guhemuka. Amerika yahemukiye Irani bugira kabiri, naho Irani isanze ibizi bayihaye amakuru, ariko Irani ivuga iti nitudosubira mu biganiro reka turasane bihere bihetse. Hanyuma Netanyahu we ujya wa Israeli we yamaze kwizana mu by'Imana, yamaze kuvuga yuko bagira bagwane intambara ya nyuma. Shetani mubi Irani bagira bagwane ya ntambara ya nyuma, hanyuma Messi yacaza gutabara. Nuko bikomeye no byakomeye cyane. Hanyuma rero nawe ku ruhande rw'iwe na Trump yavuze ngo twebwe hago tuko dutegura ibiganiro byo kuzoganira na leta nshasha Iran. Ko murazi yuko Trump wavuga ati ibi byose ni kugira ngo duhindure ubutegetsi bwo muri Iran, kuko yagerageje kurasa arandira ko baba manifesta canke abiyamamaza boja mu ibarabara, mugane nde kugira mu ibarabara amabomba ari karavuga ninde yojonye nta numwe hari uwo vyiteze. Urumva yo mugari wari kavuga yuko Amerika ngo ikitegura ibiganiro na leta nshasha izoba yaje. Urumva umwe wese decisive. Iran yaraha ibiganiro, Amerika nayo ivuga ko izoganira na leta izoba yashizeho niyatsinda. None bizoca bigenda gute? Nta ubizi intambara ibyo ihava ikwega. Hanyuma ku ruhande nago gwa Iran nayo biravuga ko Iran iramaze kurasa bikomeye kuri icyo bita centre com ya commandement y'abanyamerika muri kajya karere incuro zirenga 2. Ahubwo nyene bwana muhinyanyuzi dukiri ngaho nyene je ndafise ikibazo, eske kubera iki Iran iguma yisunga kurasa mu bisagara bitari mu abasirikare, akori ntibona kwiri kirononera abasivili? Yego cyane, nk'abantu bacu abahungu bacu bagiye kwicira amafaranga yari yaza Dubai. Pole sana amadolari yacu baratumukira ngira ngo uzatura bihanganira. Aba baguranya amahera kugira bagende nabo mwihangane vraiment hariya ntibyifashe neza. Abese bagenda ku madeni. Yego cyane. Mugabo uravye bo amakuru ahigiye tubona amakuru mugato tugashaka akabana yanya gukavya. Mugavye kuri ibyo bisagara biragiramiwe. Biragiramiwe ko amayroporo ariko barayugara n'ibindi. Iran rero irasa muri ibyo bisagara kubera iki? Bijya bisagara naho by'abasivile harimo ibiro byigendereza za CIA za Amerika. Hariho ibiro by'abantu no bw'amayintere y'abanyamerika, abantu ariko mu bucuruzi kajya karere. Iran nayo bivuga ko ifisa makuru yigendereza ateye ubwoba muri kino gihe yahawe n'abarusiya n'abashinwa. No kuvuga CIA Iran tuze mu misi heze nubwo Chine na Russia bitinjiye mu ntambara, mugabo kubyerekeye amakuru y'ubutasi n'ibigwanisho bimwe n'ubuhinga bumwe amasatelite y'abashinwa n'abarusiya yose ariko arakora ku ruhande rwa Iran. No kuvuga Iran murashobora kuba muri mu gisagara muri kumwe mubana n'umuntu akorera Amerika hange sana uzobona ibombishitse kabisa. Nico gituma rero mubona ibyo biriko bigenda uko, nayo ubundi Iran nikitera bijya bihugu kuko yabi yateye bijya bihugu navyo byoca bidekera intambara kuri Iran. Yego bijya bimva bijya bihugu byaguye mu muriro bitateguye byemereye gucudikana Amerika, none urumva byifashe. Hanyuma rero urumva intambara yo kundi ruhande wirabandanya, baravuga yuko Iran mu masaha 40 aheze
hariho ubwato bwabo bw'intambara bita fregate bwashoboye kuraswa n'abanyamerika. Abanyamerika nabo barashoboye barabusanga ubwato bw'abanya-Iran, abasoda barenga 80 barapfa. Iran nayo rero ikirakora kandi itari bwigera ikora, yacirasa icyo bita petrolier, ubwato butwara petroli y'abanyamerika bwaciye hajya muri Detroit. Iran yaciburasa ni rya mbere muri bino bihe, muri intambara kuva zitangura. Iran yahora ibwiruka ko ngo bifate, kandi yamaze gufata gushika nka bune, mugabo buhoho ntikinabufata, ubirarasa naho nyene ubwo bwato yarabusambuye, kandi yongera iburagera intambara nyinshi irikirabera muri kajya karere bita Detroit d'Ormuz, hajya haca amato menshi y'intambara. Hanyuma iki nacyo twabwira nuko mu mwanya tuvugana hari ibisagara bishika by'ibihugu bibiri, kimwe ni Iran, iki nacyo ni Israel, biri mu yabira cyane. Ico ni gisagara ca mbere twovuga cyitwa Tera, umugwa mukuru wa Iran. Uri mu yabira ko n'abatwara Iran bamaze kubwira ati mwebwe abene gihugu muri ico gisagara nimuveyo muhungu mwese yikize, kuko aya mabomba akoreka koroka nk'imvura. Kuko murabona umunsi wa mbere abanyamerika n'aba Israel bateye amabomba arenga 1000 muri Iran, aba-Iraniyo bateye arenga 2000. Urumva Iran mu kumukira riposi iragerageza uburyo bwose kugira amabombi irayafise. Igisagara cyitwa Tera rero kiri mu yabira, umwene gihugu ahari ahamagara kukivamwo kugira ngo hasigare ari zone y'abasoda. Igisagara naco ca Israel cyitwa Tel Aviv na Jerusalem bose ubu bari mu kuzimu. Hariho inzu bubaka amakavu bagaca binjira mu kuzimu kubera ibombe ibomo y'inzu ntushikira. None muri kave ho ibombe nishoka hari amabomba ari uburyo bushika novuga butatu. Hari amabomba asambukira aha ku isi, hari amabombe asambura ibiri mu kuzimu n'ibiri hejuru, n'amabomba ari specialize mu kwinjira cyane mu kuzimu. Rero amabombe nayo yinjira cyane mu kuzimu, n'amabombe adakunda gukoreshwa cyane kuko n'amabomba baremereye bisaba yuko atwara igitoro cyinshi cyangwa indege ugasanga ni nini, ibyo bita bombardier nayo urumva ni ibidege bitanyaruka bigenda bukebuke, bikunda gukoreshwa ahantu intambara bakubita abantu ba surprise canke mukaza mwahejeje kuneutralize abantu binyegeje, ukabona ko Iran nta ndege iri kirakoresha. Mu bisanzwe intambara ingene imeze, Amerika ikoresha uburyo bwose, amasumare, amato y'intambara, amaportavyo, indege zo mu kirere, ibi byose umva mu mazi, mu kirere, ku isi byose barakora. Muga Iran iramaze igihe cyane kinini idafise ibyitwa indege z'intambara, kiretse ko yashoboye gukomanda indege bita Sukhoi 35 muri Amerika, muri Burusiya. Mugabe ikibazo gifise Iran kugira uforume umupilote bitwara n'imiburiburi, uwo mupilote ari muhinga yo barameze 6, mugabe ubundi n'umwaka umwe. Urumva batewe za ndege ya komanda itarashika. Abarusiya barabwiye Iran bati esha Iran tuguha abapilote bazi pilote. Iran ati oya, dukeneye yuko ejo bazokumva yuko twatsinze intambara dukoresheje abantu bane. Urumva nico gituma Iran ubu nta ndege ifise nyinshi. Indege bavuga ko yo bifise icyo bita MiG-29 n'andi Sukhoi atameze nk'aya 35, bavuga ko Iran ikizibitse kuko Iran ngene iri kiragwa nayo Iran ntitanguza ibigwanisho rutura, itanguza ibigwanisho vya kera kuko Uburusiya urumva bafise doctrine imwe n'Abarusiya n'Abashinwa, bitanguza ibigwanisho vya kera kugira ngo ubu uratakaza ibigwanisho vyo kubisama byo ubwabwirinzi. Dukiri ngaho nyene uvuze yuko Iran itanguza bukebuke. Je ngize imisi numva yuko kabisa Amerika ikomeye cyane, noneho c'est vrai isanzwe ikomeye cyane, ariko nkabona ubu Iran kabisa irikira yikubita itanahindukira n'ubudahindukira. None ivyo navyo binibiki icambere cyo dushaka kusora canke abantu bakwiye kwishiramo ntituba bafana cyane, ifoko dusoma amakuru nk'abantu bari professionnel kabisa. Ubusanzwe Iran iranyariwe, dushaka tuvyemeze. Iran iranyariwe gute? Iranyariwe kuko ingabo zayo, ibirindiro vyabo, amasysteme yabo y'ubwirinzi n'ibindi byarashoko cyane, amasite atandukanye byashije cyane kandi namaze kuhatangiriza abantu. Mugabo ahantu Iran ifitiye ingufu ni nkuko umuntu afite nka ceinture noire muri Shotokan canke Taekwondo canke Kung Fu n'amadani indwi yo cagwana n'umuntu agwanisha vya ipfunso bibona atazi n'ingene atera umugeni. Ukuvuga ingumu yose uzokungiza uwo muntu akomeye cyane, abantu bavuga ati Yesu we habaye ibara karabaye. Urumva Iran iri mu ntambara yo kuresista, Amerika iri mu ntambara yo gutera kumara igabo.
igihe cyose Iran ikubise Amerika biravugwa cyane gusumba uko Amerika ikubise Iran. Bivugwa cyane gute? Bivugwa cyane kuko Iran nk'izirada kirabomora izi ndege n'ibi byose bika gushika mbere y'imisi 6 Iran igihagaze n'ubu igihanga ahubwo Iran nababwiye yuko itanguza ibiganisho vya kera mugabo kabirunda ku bwinshi kuri buratakaza ingufu mu kubisama amabombe nawe guheranye rega zitangura kuzana ibiganisho bigezweho kuri afise bigezweho n'abajenere bakomeye. Rero Iran bavuga yuko uno munsi Iran ivyitera mugabo muri Israel ni bikeye mugabo avec précision. Nayo ubundi Iran iranyariwe kuko nk'ubu Amerika iri kiranka yuko Iran televiziyo yayikora. Murabona muri yantambara y'imisi 12 Amerika yarashe kuri ya televiziyo en direct amakuru ari karaba. Abantu bazabona televiziyo hanyuma ikirere. Ubu naho Iran yagize ngo irasubira barayirasako. Mu nyuma Iran irasubira irava muri iyo nyubako ija gupanga mu yindi igize ngo iratanga amakuru basoba bayirasako. Bisigura ko Amerika iragira kageze ubwo ifuta Iran mu buryo bwose kugira Iran yemere ibiganiro yemere ariko byaraza. Igihe cyose rero Amerika irikirananirwa gutsinda Iran urumva ni ikomeye. Hanyuma igihe cyose kandi Iran nubwo Iran yo kwica umusodo umwe w'umunyamerika Iran irakomeye kubera Amerika ni gihangange. Naho rero nakubwira yuko gushika no munsi dusa sinovuga ngo ibindi dusa nababona ko Iran ariyo irikirakomera kuko byukuri umugabo ariko baragwana burya itazizwe Amerika nuko batazizi sigihugu kimwe nibigo birenga 50 byagiye hamwe kandi igihugu cyose kigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirakomeye cyane gose. Haro nk'icyo bavuga cyitwa Texas bavuga ati yaba bo kireka kigenga shosha kigira igihugu kiri 8 gitunze ku isi. Harese niko ndavuga California kuko California bavuga ko ariyo ishobora kuba ari ya mbere ya kabiri havuye Ubushinwa. Intara nyene ya California niyo ntara itunze cyane ku isi inyuma y'Ubushinwa. Mugabo utangiye ibihugu byose umba bisumbye ubutunzi Ubushinwa. Rero uko ruvuga rungana uko rwambe nimba rwa gatatu cyangwa rwa kane ku isi runiniya. Ruriko rurasana na Iran ruyisanze muhira ruko rakoresha ibihugu bitandukanye aha makoalisho azarimo hano babwira ibihugu bimaze kwishwa muri intambara ni byinshi sinzi ko no bibabwira cyangwa bwa mu kiganiro cyane tubarire kugira bagende bavyumvise. Nk'ubu hari igihugu cyitwa Iran kirimo muri iyo ntambara kiko kigwanana n'abamirise bo muri Iraq sigihugu cya Iraq amise bo muri Iraq Yemen hamwe na Syria na Liban. Mugabe inyuma yayo ya Amerika Rwanda rwayo hariho Ubufaransa bugamaze kuba baraburasiye kuri base yabo na Angleterre kandi ibihugu byose bifite bombe atomique. Urumva igihugu kimwe cyo kihanga bifite bombe atomique. Hariho Ubudage gusa n'ubwinjiyemo yumva ibihugu bitatu birakomeye cyane. Ibihugu biri nyuma byitwa ko bya rutura biri nyuma ya Iran bikorera inyuma cyane nka Chine na n'Uburusiya, Pakistani, Turkey, Korea du Nord bitanga gusufasha bwavyo ntibirwana. Mugabo Ubufaransa bushaka ko jya porta bya Charles de Gaulle muri Atlantic Nord canke hariya hejuru muri Atlantic Nord igaruka ikaza gufasha ya mato y'intambara ya Amerika. Urumva UK yoyo canke Angleterre yamaze kandi Angleterre yijereye Canada ciza Australia ciza Nouvelle-Zélande ciza haca ibihugu byinshi bice biza bikurikiye burya bwami bwa Angleterre. Bisigura rero yuko iyi ntambara vraiment iriko iravamwe muri kajya karere harego byinshi intambara ikirafata nk'ubu Iran bariko barasana Hezbollah igwana na Israel, Syria nuko, Iraq nuko, Yemen nuko turetse bijya bihugu biriko biraswa bikikuje Iran bifite amabaze militaire ya iriko ariko abanyamerika. Urumva Chypre iriko irarasana Chypre muri Mediterane intambara iriyo muca mubona n'amadetwa ngira ngo ivyo tuzokora mu biganiro cy'ubusesangura cya geopolitique. None basi Iran ntiyo kwemera ibiganiro. Iran yemera ibiganiro kubera iki? Yemera ibiganiro yemera gutsindwa. Yemeye gutsindwa bisigura yuko Amerika urazwe ni meze Amerika yije urumva igitoro cyanye kitwara shiraho ibintu byose ikeneye nguzanya ama demokrasi bwa bibazo ico gihugu Amerika cyose cyatsinzwe na Amerika. Murabona Libya, murabona Syria ntiyatsinzwe cyane mugabo murabona Libya, murabona Somalia, murabona za Afghanistan, murabona za Iraq. Igihugu byose kushwe no musi n'amahoro bifise nta maragamo. Rero Iran abajya abantu ariko banavuga ati nimutugira nk'abandi. Hanyuma Iran ishobora kwemera ibiganiro kwera vyanse kandi ahigeze burya Iran sigihugu cicana kibuza ingufu nk'iza Amerika magari gucakera kandi cyamye gikomera. Jana naco gituma Amerika itivuza ko Iran yokomera kandi burya Amerika ntirigwanya Iran gusa hajya muri Iran. Burya ijya ntambara Amerika irikigwana na Chine. Ivyo tuzobibasigura cyane mu biganiro bya geopolitique. Burya Amerika irikigwanya na Chine kuko
Amerika iriko ishaka guhombesha Chine, iriko ishaka ko gutwataka ico bita BRICS, ici bicisha muri Iran, icisha kuri Iran ko Iran icishije cyane na Chine igashudika cyane n'Uburusiya. Urumva Amerika ivuga ati nsinze Iran, urumva ari ibintu bita geostrategie geopolitique, aho utsinda igihugu kimwe ibindi bihugu biri inyuma ukabyose ukamushite hasi, kakujya basambuye RSS isi yose babarayifasha kabisa, niko bintu byifashe. Ndakanda gushimire cyane, ni byinshi tubwiye muhinyanyuzi wacu. Abenshi bavuga eske mbe basha bimeze gute ivya Iran ubu bigeze hehe, benshi bavuga ati eske intambara biba yaraheze, ariko uratubwiye umuco yuko gushika nino saha intambara kabisa itarahera, ariko reka twizere ko bigiye kurangira mu minsi ko imisi bari bihaye yaheze. Reka tugaruke tuvuge gutya, kandi sinoya ntabivuze. Murabona Uburundi, je niko ndabivuga ivyo nubwo hari abantu batariko barantahuka. Uburundi no munsi nibwo butwara Union Africaine, kandi murabona utwara Union Africaine n'umugabane kwisi komeye. Murabona nk'ubu yuko Uburundi aribwo buriko burashikiriza umukandida azotwara ONU. Neza cyane. Uburundi nibwo buriko buramudefanda muri ONU. No kuvuga umunyafrika wacu ashaka gutwara ONU, Uburundi nibwo buriko buramushikiriza, buriko buramugira ama negotiation n'ibihugu vya rutura ati nimwemere. Urumva Uburundi burafite ijambo. Naye twasiguye yuko Burundi bwogira uruhara, kuko iyo Union Africaine yo umugabane w'isi utari muri amakimbirane ushobora gufasha. Iyi ntambara rero tuvuga yuko irashobora guhera igihe boja mu biganiro, nubwo aba bagabo umengo nta numwe yiteze kuganira n'uwundi. Umwe wese abona ko intambara yayimaze, uwundi akabona ko yayimaze. None bose ko bapinza numva bizoca biherera aho bizoherera ni igihe aya manifestation muri Amerika, kuko manifestation urazi kurasa umuntu arazi ngo agira manifestation, wewe wamurashika ari iwawe haba manifestation. Aya manifestation y'amakimbirane ari muri Amerika arashobora gutuma ibintu bihagarara. Niyo nzira mboniboneka, kuko muraza amahanga ari ukuntu ashaka gukengera Afrika, mugamwe bokoresha ibiganiro n'ibindi bakumvikana atawutsinze uwundi. Afrika irashobora kugira uruhara runini. Umva Uburundi nabwo turafite uruhara runini, ariko habaye kuvuga ngo wotsinda uwundi, Amerika aya makimbirane ariyo niyo azotuma intambara ihera mu gihe atabiganiro twenda kwisura. Yego cyane. Ndagushimiye cyane kandi kuri ibi na biriya udushikirije, nongera ashimira n'abariko baradukurikirana, ndababwira ati murindire ibiganiro biracyari byinshi, hari ibindi byinshi tukira tubashikirize, turongera mu kanya naho utaha.